ukiri umusirisi ukicambika ba be face on the floor akumbwira iryo zini yo nguti nyako bandanya sha nari byo bije gute amateka yawe hari amazina ntabashaka kumva man turazi ko wigeze kubana na be face on the floor muhereza impuzu yambara mu maklipe kandi ukamafofri warabanye na Alvin Smith wataraba abastare ariko makuru mfishe ngo nomba usi be face on the floor nakuyikoza kandi ari byinshi wamufashije gusa numuntu wiyimbwa ni nguti be face on the floor numuntu wiyimbwa kuri je numuntu wiyimbwa mujere wiyimbwa iyo renzo ikintu nk'icyo kweri sigura ko umuntu aba yarakubabaye ni be face on the floor ariko ari muri Australia ututse mu diaspora yari muri Australia ariko arajya amadolari hariya muri Australia none arajya guyiwe nge gwanje sivyo none byamujama rero sinzi n'ukuntu ubizanye tu wenda bizanye ko ndabizi urabizi yego urabizi byamujama je twarabanye neza mu myaka bigakera kandi je nakunda kumufasha ibintu byo kwambara no buzima yarakirimo nawe nyene bwari ubuzima nyene tu ariko je ikintu gicambabaza kurusha niwo muntu wa mbere wiyimbwa ushobora guhura nawe akamarira imisi yose ahubwo asega wewe naho yo bafise umuriyoni aguma asega none wewe ko twaharanira kugira mbone wateye imbere nawe usa neza waka kandi nkaba mbona ubuzima mu ndoto zawe wari ufise kuko mu bintu yakunda kumbwira imisi yose yambwira ati Cheval je man izompezagire nambare neza nka wewe ukura yuko burya buzima mwari mubayemo bw'ubumare muri filme haraba mama baza bakabitura ko bakibaza ati n'ubundi ubumare barabukora reka tubiture ko turabe ko bodifubura ukaba umufubuzi ukomeye mu gisagara cya Bujumbura kore kwa transfer nakuje mu kinyapa muri Real Madrid muri Manchester okay izo diri jewe ntazoroshobora zonanira cyambere coco akazi nkakajya gakora udutipe tw'inguvu udutipe twirirwa twiryamiye akazi katwo no gutaruhisha none gupfubura ntiwumva ko ari ikintu gipfubura aho bapfubije umana ugutwanga nyene ugahomora sivyo biba bisaba rero abantu bakora akajya kazi ni bwa bujya musanga nk'ubu kibereye kutizi icuma kucuma nkatibona n'umugani icuma kucuma gace gakubita nk'inkoko yose n'ubugari bungana aho rero gagufatiye umuntu karamuzirika arakujya kwimbwa zo mu kwakane imbwa zo mu kwakane hari yagotoza umuvugo uzobibaze nihagera uzotembere kagace kazirika rero nkaje urumva ibyo ntabyo noshobora kubera iki jewe bivaye n'akazi nkora ndaruha cyane urumva warushe nawo n'uwo mwuga ntibishobora kujyana hari abantu rero babigize umwuga bariho rega kugira dukine njya filme nuko tuba tuzi ivyo bintu bibaho ntushobora gukina ikintu kugira ngo usamaze abantu gusa tanyigisho zirimo Yes, hello my people. Hello my big fans, family, Star TV 257. I'm Star Boy the Ship. I like to support everybody in our country. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. Support my job. Nicho nifuza gusa. Mugwembwa Star TV nkaba ndabazaniye umwe mu basore nubwo yuko bakoze kuva kera twamenye guhera muri bisangamani nimwe muri filme nubwo zakubise hit idasanzwe na cyane cyane hariya muri Ihuriro TV twarabonye bagasore Babara bajuju n'abandi batandukanye uno musore nabone yararimwe bamwita Cheval Blanc uko biri kose twamuzanye mu kuyindi ncuro mbwa mbwa Star TV kugira tuyage byinshi bitandukanye nije kirekira ataboneka ariko mu nyuma aragaruka kandi uno musiko turamubona mu mwana wo mu mujyi kwa Alvin Smith la vache original l'homme qui traverse la mer sans bateau ari bikogwa nubwo yuko twabonye muri Ihuriro TV bivuga yuko Ihuriro TV barahagaze ariko ni muri bimwe nubwo yuko biza gutuma tumubaza kugira tumenye ukuri gutandukanye nashaka ko turabona ibikogwa muri Ihuriro TV biko birahagara cyane karibu cyane mbwa mbwa Star TV papa umeze fresh fresh Star Boy mtu wangu fresh kweli cyane gose swaga zabaye swaga kweli taweza turagerageza tunyene urumva nitwabura byose nitwabura byose yembo numeze fresh turashima Imana tu ko biri kose tumeze fresh bamwita Cheval Blanc
celebrate big names azwa mavazi niyo yambaye impuzu ntihazi haburamwe ibarageye oya ntigishoboka ateza kuba harimo akantu nyene gahamagara hajya Cheval zose zirera canke wifuje kuyitiye okay nifuje kuyitera kuko nizimbye kurusha izindi zose hari ikintu cera ngo nico kiba kizimbye yego kandi ni naco kinacafura kuruta icafura kare kuruta ibindi byose gicafura kare ariko kandi kikanazimba bamwita Cheval uno musi ngo ari muri byana hariya mu bana bo mu muji niyo yicaye ariko reka duse n'umubaza ibibazo bike kugira tuze kugaruka muri byinshi ndafise urusaku rwinshi za kumubaza ariko biri kose nibaza ko tuza kurongera inyishu kujya nashyize muri kino kibanza bisigura yuko inyishu tuza kuzironka kandi byoroshye cyane igihe kirekire ko turakubona cyane ariko mu nyuma uragaruka mu mwana wo mu muji Cheval yaravize ibibazo kimeze gute yari mu biki what happened ku bakunzi bawe cyangwa ku bantu basanzwe bakunda filime muri rusange kubera ko buri muntu wese akunda filime zo mu Burundi ategezwa kugukunda kubera ko twese turabarundi kandi dushigikirane muri rusange Cheval yari mu biki hari habaye ikibazo kimeze gute imbere ko tugaruka mu bikorwa urimo neza na neza kuri uno munsi ego okay ikintu cyambere coco Jesse nsanzwe nkina amafilme gusa hariho n'ibindi bikorwa byinshi nkora bimbeshejeho filme ego nakazi mu kandi nabyo nyene ndanabikunda ariko mu bikorwa nkora siko kazi ubwa mbere rero nari nafatiriwe kidogo mu bintu nari nagiye gukora bitano muri bwa buzi bwanje nyene butandukanye sico gituma rero mvuga ati sinahagarikije ibikorwa vya filme ahubwo nari mu bindi bikorwa byinshi nyene binzana n'umusaruro kuruta filme ariko nk'ubu ndi free nagarutse meze fresh ibikorwa bimwe natangwe kubikora nk'umwana wo mu muji rya filme ya Alvin tuko turayikina kandi abantu batarayiraba ndabasabye mugende muirabe ni filme imeze neza iryoshe yigisha ego kenshi abantu bafite amazina bakunze kuyavyaza umusaruro bivanye n'akazi basanzwe bakora ya mazina bafise muri ka kazi basanzwe bakora katunye bamenyekana bakayavyaza umusaruro muri commerce baba bakora cyangwa mu bintu kanaka baba bakora ivyari byo byose uno musi zina Cheval ryoba rivyara umusaruro mu kazi kwanza akora ka misi yose cyane gose hari abantu benshi banshorera bivanye nuko banzi muri filme beshi cyane kwiri uno musi muri filme umwana wo mu muji ndaza kwigarukako ariko nibaza yuko abantu benshi bakumenye muri Ihuriro TV neza na neza muri filme no vuga Bisangamani ni filme yaheze neza kubera ko abantu bose bayikinyemwo n'abastar utigute yes uno musi kwa ni Bisangamani no vuga yuko ni filme no vuga yabubakiye amazina filme yararangiye muri wowe nka Cheval wari ufise indoto yuko azogera undi munsi ukina filme izoziruta Bisangamani cyane warabona yuko Bisangamani atayindi filme izofije iruta filme Bisangamani wakinyemo kubera ko no munsi umuntu akinye ikintu kikaba hiki aravuga ati kweri kinoza n'ikindi kiruta kino muri kiriya gihe wari ufise indoto zikwereka yuko uzokina indi filme iruta Bisangamani cyane kubera ko niturayibona gushika no munsi Bisangamani yarabaye hit sana gushika no munsi turabona filme Cheval arimo iruta Bisangamani wo tugira impamvu Bisangamani yari hit cyane cyangwa wo tugira impamvu gushika no munsi turabona Cheval ariko arakina filme iruta Bisangamani okay ikintu cyose gifise umwanya wacu kandi umwanya ni usigura ku muntu ikintu cyose filme ashobora kuba Bisangamani yarabaye hit cyane abantu benshi bakayikunda mugabo umenya yuko hariho nabandi batashoboye kuyikunda twarakinye filme yitwa Mario urayizi Mario iyi ni filme yabaye hit kabisa Mario ni filme ikundwa cyane n'ubu ntirahera gusa nukubera hari ikibazo cyabaye tu kubera ntararonka umwanya nyene ukuyogira tukiyage ko na manager gusa ntaco ndabizi ko cyane nawe ubundi bwo filme Mario nubira cyabandanye n'abakunzi bayo ntituraronka umwanya gusa ukwiye ko nari nakubwiye ko nari nafatiriwe n'ibindi bikorwa ariko tuzoyibandanya no muri ni filme iryoshe ahubwo kuruta na Bisangamani ego navuze Bisangamani navuze ko ari hit cyane kubera ko abantu benshi bari muri Mario benshi novuga yuko bubakiwe amazina na Bisangamani dore kuri mwebwe Hamza Mfalme n'Arvin bose Alvin wese muri Bisangamani so ngiyo Bisangamani iraheze muragiye mu gukina Mario ariko no musovuze ko igiye kubandanya ariko amakuru dufise nuko uno munsi Ihuriro TV itari kwira postinga bivanye n'ibihano irimo hari ibihano yahawe na sense gushika uno munsi narusha bafise ko gupostinga nibaza yuko bazopostinga kiretse bashitse ari imbere bagasaba imbabazi hari ibintu ko bapostinze bitameze neza ivyo bintu bapostinze n'ibiki okay jevye nishobora kumenya kuko jewe sije njejwe gutanga amakuru mu Ihuriro TV ico kintu ntaco ndakiza
jewe ico ntaco ndakizi ko gusa ndabona ko tumaze iminsi n'igihe kitari gito tudapostinga tu wegera manager ukamubaza ati manager vipi manager twaravuganye gusa arambaza ati none we gute umwanya wawe ubu umeze fresh tubandanya akazi nambwiye ati umeze bon nukurondera umwanya gusa twicare tuyage nta kindi kintu urumva sinashoboye kumubaza ivyo bindi ahubwo wowe nawe urakaze ayo makuru umenya je ntaramenya babugaye kuri ihuriro TV nkariko barakora kiretse nibasaba imbabazi nijya mbere ndanavyumvise ariko tukiri ngaho nyene reka tumaze turikihagarikwa ryayo mugabo uko biri kose ihuriro TV muri make buri bashobora kugira kubandanya bivanye nuko bazobageza hera muri senese kugira bashobore kwicara bayaje kuko unyegeri buganira kwigufa ni bisanga ni Mario ave bisanga mani haraje Mario ariko Mario ntiyari kwiragenda neza yarazi no munsi gahagarara ariko amakuru naronka akavuga yuko agashahara kanyu kari kibazo amafaranga ni mwayaronsa déplacement mwarimenya nkaho usanzwe bifitiye imodoka warimenya n'igitoro baranashikaje ukavuga ati je mutampaye amafaranga y'igitoro je sinzokaruka ikibazo cyari kirihe mwatangiye ibikorwa vyiza haburi noti YouTube na noti yinjiza cyane hagahaze buriya ari abantu bumvise ko YouTube ya Euro TV yuga hari abanezero kubera ko ndebaza ari abantu badafise akanoti bahembwe na Euro TV ubuntu bwo yuko bariko barashimiriza baryohewe n'umunezero udasanzwe haragahaze hagati y'abakinyi ba Euro TV byari bimeze gute urumva igihe cyose mu kazi ntivyama bimeze neza ntivyama byoroshe yaba kubakoresha n'abakoresha hari amafaranga abura nibyo kandi burya umukoresha ntiyitaye kumenya we yukura amahera we boss wewe gusa muhe ihama nawe akore nta kindi byo kuvuga ngo je ngo urabona ngo ibi nibi ngo byawe oya muhembe kuko abari ku kazi ariko arakora nawe iyo yakura biragusha uravyumva rero kuri ico reke yagiye byagenda birahagarara nivyo harimo utuntu tunengenenge nyene urumva nta vyerade ariko gusa manager yaragerageza uburyo bwose ashoboye kwiwe nyene akamenya natunganya abakinyi biwe yego vraiment uko bimeze kose itu nyene urumva gusa nyene mu majambo muri make nta vyerade ariko hari javuzwe reka dutobore nyene tubivuge hari javuzwe yuko manager wa Hero TV yaha ikibanza kinini umugore we kuruta mwebwe abatipi hajya ugasanga umugore arafise ijambo rikomeye cyane kuri mwebwe bigatuma mugira imihari yatanje hatari ushobora kutabimbwira ariko je amakuru nkabanda yazi okay none ndakubaza wene wagira umugore hari umuntu wo hanze azoza kugira ijambo kuruta umugore wa ariko mwebwe mwari mu kazi twari mu kazi nawe nyene yari mu kazi kandi umugore wa manager nawe ni manager ariko mwebwe ngo karabajya nk'abatsipatse naho umugore aguma tuganza n'ibiki oya ivyo je kuri jewe ntavyo nzi ntavyo mvukono rero akatikoro oya sire je simvuga ibintu bimeze kujewe ntavyo nzi ariko buri muntu wese yarafise ukuntu abamidogera bo ntibabura abamidogera bo ntibobura naje abanyidogera bo ntibabura uko bimeze mwakiye filme Mario ariko amatwa asumira bamwe mu batipi mari muri filme Mario umwakomeje ngo kubibandanya no mu buzima busanzwe ngo muca mwibera ba Mario niko wumvise nibyo wabwiwe nibyo wabonye niko wumvise ngo sana ngo ngo ntamuza uno munsi Cheval ari mu bantu baba artiste bafite telefone zizimvye aco matatu iPhone kubera asumira ngo mwarabibandanije no mu buzima busanzwe nta mwuga udakiza rero cyane ngo abamama bavuye ku bagabo cyangwa bafise abagabo nta mwuga udakiza kiretse uwo kuroga urafutura kandi kubisanzwe umuronde amahera nta muntu ucugenda gutangaza ngo amafaranga nayakuye aha ngo cyane nakoze ibi umuntu wose bafise ukuntu apambana kivyaki hamaronka gikuru gusa no kuronka ayo mafaranga kubera ubuzima bubi burababaza kandi buraryara bisigura ko ubushugama murabushigikiye mu majambo jewe sindabushigikiye mugabo ubifitiye inguvu nakore narime je sindimwe ariko we inguvu zararangiye cyane uzikoresha hanze aya inguvu ziwanje menga ntizirima kiyakibi niyo iPhone ufise ngaho amakuru dufise ko twumva ngo yaje na DHL ngo ivuye hanze vuye hanze narayitumye ngo gwibereye hanze ngo supportinga narayiguze ko nari nshaka ewana from USA nayiguze ndayiguze macho matatu narayiguze ama ndayiguze uwo muntu yari hariya muri Amerika acara irungika ngasi kuvuga ngo ariko amatosumira ngo harimo n'ingurane bakunze kuvuga ati umusheri wawe akuguranye ikintu nta kwishyuza kubera muri mu rukundo ariyo mpamvu navuze ati yarayikugabiye
nani n'umusheri wanje ifuka ngo n'umushuga mami wawe afise uwundi mugabo nta numwe mfise kandi nta no nkeneye je ndafise amahera mani ndabizi ko ufise amafaranga none ivyo by'ubushuga mami nijyanwa murindi ariko ego kweri ntweshi ariko iyi telefone ntiyaciye muri iyo nzira narakoze ndaronka amafaranga ndayigura ngo nyuma gukina filme Mario ngo burya anye ngo barabagiriza yuko no mu buzima busanzwe ngo abamere babandi mu barembeje ngo bararemvye hari uramfatira ko umufise n'ahantu musanzwe musohokera baba ndakubaza hari uramfatira ko umusamuzagira mu modoka nziza ari kumwe n'ikimama kira ivyamuza ntavyo nzi jewe ivyamuza ntavyo nzi wewe reka tuyage ivyo wanje ariko gusa ico womenya coco ivyo bimama muvuga biba vyiteretse he tuzogende kubasi nje nzofume ngena ndabirabe mvuge ati ni mwebwe bavuga je nakinye filme ya Mario kugira nigisha abajene benshi ukuntu bokora akazi bareke kusanzwe ubuzima bwo koroherwa cyane bwama burangira nabi mwanaume ni kupambana ya baba unapambana mpaka unatoka jasho ariko mu buzima dusangwe tubayemwo turazi yuko iyo ukinye filme urumurara narabonye n'abantu muri quartier usanga bagufata nk'umurara sinzi kurabibona yuko akina filme uri kurigisha abantu ariko mu buzima busanzwe ugasanga bagufata kujya nyine uri muri filme bisigura yuko burya buzima mwari mubayemo bw'ubumare muri filme haraba mama baza bakabitura ko bakibaza ati n'ubundi ubumare barabukora reka tubiture ko turabe ko botifubu ukaba umufubuzi ukomeye mu gisagara cya Bujumbura kore kwa transfer nakuje mukinyapa muri Real Madrid muri Manchester okay izo diri jewe ntazoroshobora zonanira cyambere coco akazi nkakajya gakora udutipe tw'inguvu udutipe twirirwa twijyamiye akazi katwo no gutaruhisha none gupfubura ntiwumva ko ari ikintu gipfubura aho bapfubije umana ugutwanga nyene ugahomora sivyo biba bisaba rero abantu bakora akajya kazi nibwo abuje musanga nk'ubu kibereye kutizi icuma kucuma kucuma nkatibona n'umugani icuma kucuma gace gakubita nk'inkoko yose n'ubugari bunganuka aho rero gagufatiye umuntu karamuzirika arakujya kwimbwa zo mukwakane imbwa zo mukwakane hari ngo zimeze uzobibaze nihagera utembe kagace kazirika rero nkaje urumva ibyo ntabyo noshobora kubera iki jewe bivaye n'akazi nkora ndaruha cyane urumva warushe nawo n'uwo mwuga ntibishobora kujyana hari abantu rero babigize umwuga bariho reka kugira dukine njya filme nuko tuba tuzi ibyo bintu biba ushobora gukina ikintu kugira ngo usamaze abantu gusatanyigisho zirimo kandi urabona je muri rya Mario ivyanje biri kwerarangira nabi kuko ni ibintu uba mu uyu munsi unezerewe ariko fend off birangira nabi isigura yuko nubwo buzima nimbo burimo ubu bizorangira nabi Jebwo buzima ntabwo ndimo. Ureka dufate basaba burimo. Ababurimo bizorangira nabi. Bizorangira nabi. Haje ngo birangira gute? Birangira okay, ukuntu birangira skuni. Abo bamere urumva bo nta rukundo ruba rurimo. Abenshi baba bagwa n'imigero. Nta rukundo ruba rurimo wewe akoresha amafaranga yiwe. Ariko umupimishije ni sawa ukabona ko akomeye. None umupimisha ngo arakwemerera gasi utegeka niba gutegeka. Amafaranga yiwe ni yagukoresha icyo ashaka. Zurambara pedance. Oya, yaguhaye ku kazi ki ugakora nkuko yakaguhaye. Ivyo vyiwa vy'amapredance ivyo nivyo wakumenye akubwira ati je shaka unsambura ukunyene moya nyama kwa nyama kiwa kibe navyo vy'amapredance nivyo wawe niho rero uzoca usanga mwanduriye abatipe benshi banduriye umugera wa sida mbo ica kabiri nacu gaca usanga bice bibananira kujera urukundo rwabo kubera mu rukundo iyo umanze kuba wifitiye umuntu akwihera ifaranga kugira umukorere ivyo ashaka bizokugora kugira rero ukundane n'umuntu nawe atagukorera vya bindi kuko amafaranga ni mabi n'uburozi n'uburozi banagurishije Yesu kubera yego kubera amafaranga hari umuntu yambwiye ati ngo muri twebwe abajene nitiruhisha cyane mugisha neza akoresha ikiganiro rya mukinya wa film aravuga ati tuzoti ingufu tukira abajene nitwakura tukazana umugore uzosanga turi muri babandi ngo baguma bagiye ivyatsi nk'impene ngo bariko bararondera ingufu ntiyabeshe vraiment nimso ntiyabeshe urazi gituma urumva nk'uwo muntu aguhaye akazi kiwe ushobora kumurima nk'amasaha 2 cyangwa 3 ikura muhakura yego urumva
cyawumva nk'ayo masaha 3 kandi rero abahinga baravuga ati hagiye umuhungu maze gusohoreye nyene ukuntu baravuga n'ibirometero bawirutse 15 km uravyumva rero uciye wiruka ibirometero nka 45 uyu munsi wirutse 45 ejo wirutse 45 aho basi dufate nko ku munsi urashobora kwiruka ibirometero 90 urumva nimba ari mu gitondo ukiruka gatatu ku mugoroba ukongera ukiruka gatatu urumva uzo buri kuri igica aho buzungurutse nka Bujumbura yose ca wibaza hazogera igihe rero wa muntu wawe wo mu nzu uca wiruka ikirometero kimwe kubera uzo wararushe uzo wararushe utanga guhe kurisha nk'ifarasi kuri bega ni kuri sisi arano bagurisha n'ikingiro wewe uri musi utwonda kuza banda hazi ndabarungika y'abantu naje utaragira nje nyine umukene ukuntu bankibi oya bije ntaragira ko ndabinywa ngo binywa shaka oya nubundi nawe nimba uri muri ka kazi kose uzobijya tu oya Jesu kunkora kubera ko ntiharagenda biwanje birabitsi birahantu ngenzo biki ariko stable none ukubera kugira urusaku ku bantu ngo naba Mario n'ibiki aho ntangaza ko je nabo mbona ntabubona romba nije ndababona kirabuze umuntu aza basinda mubera umumari uramushaka n'abandi babaronka gute uramushaka oya je manibereye mu kazi ntabona mushaka wavuze ati warabuze mbandi kubara bamwe mwakinye filme mari ivyo murimo nkabona yuko mu buzima busaza mu bibandanye kandi nta muntu asigaye afite telefone ya iPhone nawe ni kumugarukira reka kuraba iby'abandi we kora iby'iwawe wirengane wirengane nzo gutera kwe kazima nzanakorera mu kibitoke gusa ivyo muyimbira byinshi usanga atari ivyo ariko jemwe ngandose nk'umugore nk'uwo ntaramugenda tukatubana wewe nari no buzuranye wewe yakwe wewe cha jeyo kazombona na nime we tubonana gake yes inyuma ya filme Mario twagiye kukubona muri filme umwana wo mu muji novuga yuko wagiye guhura na Alvin Smith imbere yuko mwawe mu buzima busanzwe Alvin ataraho umustar wa danger ukiri umusiri ukicambika ba Be Face on the Floor akumbwira iryo zini yo nguti nyako bandanye sha nari byo bije gute amateka yawe hari amazina ntabashaka kumva man turasi ko wigeze kuba na Be Face on the Floor muhereza impuzu yambara mu maclip kandi ukamafofi warabanye na Alvin Smith wataraba abastare ariko makuru mfishe ngo nombo Be Face on the Floor ntakuyikoza kandi ari byinshi wamufashije rekeje tuvyihorere niyo mushaka kugira icyo bivuze ko bivugiye ko twende nta muhari jewe kuri ico cha Be Face ico nashaka cyarabaye hesi man ivyo nakora kugira nzo mubone nawe yarateye imbere bisigura yuko rero nta kamaro ko gusubira mu bintu vya kera nivyo vya bintu cyawumva umenga nagacokoro no kwivuga kugira bumve ko hari ico wakoreye umuntu nawe ugira atera imbere kugira ivyo rero nta kamaro ko bivuga gusa n'umuntu wiyimbwa ni inguti Be Face on the Floor n'umuntu wiyimbwa kuri je n'umuntu wiyimbwa mujere wiyimbwa iyo renze ubu ikintu nk'icyo kwe sigura ko umuntu aba yarakubabaye ni Be Face on the Floor ariko ari muri Australia ututu mu diaspora yari muri Australia ariko arajya amadolari hariya muri Australia none kujya marundi arajya guyiwonge gwanje sivyo none aryayo madolari iyo nirira marundi yanje kandi meze neza kandi ngo nazogaruka ivyo biramusha jewe ivyo bimbaze ivyo kugaruka atagaruka nahereyo none yagiye kundondera ikijumbu jewe yagiye kwirondera n'umuryango wiwe ariko uvuga ati kuba naramufashije ntabwo yigeze yiyumvira ko naramufashije mani burya ndakuba ari ikintu kimwe mu buzima hari ikintu bita indamutso mwaramutse isumba inzima no rasta weya mu buzima aha twese twarafashijwe mani twese twarafashijwe kuri inosi nta muntu ashobora gukora ikintu wenye n'ubwiwe aboneke ko ari umuhinga ku buryo ashobora kunesha ibibazo byiwe byose atakuboko kundi muntu kugiyemo byamujama rero sinzi n'ukuntu ubizanye tu wenda bizanye ko ndabizi urabizi yego urabizi byamujama je twarabanye neza mu myaka bigakera kandi je nakunda kumufasha ibintu byo kwambara n'ubuzima yarakirimo nawe nyene bwari ubuzima nyene tu ariko je ikintu gicambabaza kurusha niwo muntu wa mbere wiyimbwa ushobora guhura nawe akamarira imisi yose ahubwo asega wewe naho yoba afite umuriyoni aguma asega none wewe ko twaharanira kugira mbone wateye imbere nawe usa neza waka kandi nkaba mbona ubuzima mu ndoto zawe wari ufite kuko mu bintu yakunda kumbwira imisi yose yambwira ati Cheval je man izompezagire nambare neza nka wewe nico kintu yamambwira ati je style zawe ziranyice niho haza havamwo
nizo ndamugabira hambye ati mwana wa mama gatatu nawe umere fresh ushike ku fresh toyo ushike ku byo wifuza ravyo mugubu yavyimba nkamuraba nkambye ati ubu no mu diaspora Australia bakora ku madolari byo nivyo kumenya yakorako ariko Arvin mwarabanye mu buzima ataraho mu stade Arvin agufata gute cyangwa umufata gute Arvin tujya muri filime umwana wo mu muji nova yuko uri kurakina usanze urimo kandi iri kuragenda neza cyane na cyane ku views ni fresh abantu bariko barayikurikirana respect kuri mwebwe Alvin Smith respect aho twashaka kumenya ubuzima ubanye na Alvin bimeze gute Alvin ujya mu petit frère man ujya mfata nka grand frère wiwe naje nkamufata nka petit frère wanje kuko no mu petit twanabanye mu buzima bwiwe bwo gupambanira izina nawe kugira urumva kugira nawe ashike ku ntambwe yifuza ujya mu petit n'ingwanye ujya mu petit yaragwanye n'ubuzima cyane gose ko je ndamwibuka kera yahora ava hariya muhiri wawe urumva mu buterere aje mu masho aho reka kaza n'amaguru yaza n'amaguru ikinjo era Arvin aranabivuga aranabivuga ujya mu peta ameze neza katera imbere ujya ameze uku ikintu cyarabaye rakivuga kuri we nta kintu gitera isoni kibaho cyo numva kan telefone yo grand frère uri he ndi ngaha na ewana je burije ndabona ko menga sinza gutaha none ndagusangeyo ego inkosangayo acha yinzira tugapo kandi re nta n'inzoga imwe yamara Alvin ujya ntanakunda inzoga kiretse nk'ubu tuntabizi tu ariko nta nzoga yakunda umupeti twace tugirane gace ndamu rufunguruzo koko kikundira kuyiryamira gace kitahira kakiryamira cyangwa uri muri babandi barabatizanya amageto ashaka nko gukubita umwana akavuga ati none wantije geto grand frère ivyo ntavyo nakora kandi sindanabikunda gusa urumva abatipe urumva tuba hari ukuntu usanga muri abagenzi iyo mwajanye kuryoherwa umukaca mwiraranira fresh ata bintu birebire byo kuvuga ngo nivyo gutizanya amageto ngo canke ikindi cyo unomsi turi kuri filme umwana wo mu muji filme novuga ica kuri novuga ku rubuga rwa Alvin Smith la version original Alvin Smith official ni filme umwana wo mu muji wayijemo gute byagenze gute kugira uzize guhura na Alvin Smith mwarakinanye muri Hero TV turabizi ariko ndashaka kumenya mwaje guhura okay ukuntu nayijemo yarampamagaye arambwira grand frère fresh power none urafise umwanya uzoze umfashe dukine iyi filme umwana wo mu muji ndamubwira ati kweri je umwanya sikirenga mugabo ariko dufate nka lundi mardi akeshi mbafise umwanya mugabo mercredi jeudi vendredi samedi ni gake mbafise umwanya acambwira ati okay wewe rero nzopanga umunsi mbona ko tuzohurizako hama nzocinda guhamagara ucuza dukina ndamubwira ati fresh nuko yaciye ampamagara turagenda turakina kandi ibintu bimeze fresh twibaniye fresh nta ngorane nimwe bro amatasumira ngo kanoti ngo ni keza ngo kubera uno munsi usigaba mu nzu ya ngo miliyoni w'amarundi ngo kukwezi ayo namwe mu makuru nesi nkora ariko nkiyumvira ati no miliyoni uva he ni nyinshi gute rega tuyakorera kugira tuyakoreshe none tuzogume tuyashira mu mabanki ni twapfa aribwe n'ibisiga none uno munsi apari ya film Romusi Cheval bakora ibiti bimwinjije aje bintu nkora hari ibiboro byanje nkora bijanye n'ibintu vy'amadecoration kudekora ibintu nyene tu gukora amashugwe ibindi navyo ni ibintu by'ubustiliste tu ushaka kumidiri nawe urabizi byo ni kuva kera canke nyene hari ukuntu nyene mba nifitiye ingendeshwa bishitse nyene ukanshirako mahera nshaka yego urashobora gufasha ku murondera neza cyane itagasi naye amashugwe ari VIP ameze neza cyane akagufasha hari amashugwe bashira ku ivyamwa bro bashira ko mapoma tarata gahira mu nzo muri ajya naye abantu bibarutse turayakora ajya yose murayakora kubadita umva ko ibikorwa ari fresh genda kunda umuntu akora ikintu akabafise n'ibindi bikorwa apara akora kandi imuzanira agafaranga ni boko biri hose aya nta mwidogo ngo ntawo kandi ngo umaze nko kuronka ivyana bushatse kugira ngo n'ivyana vyiza ngo urabibona nawe nta bintu uvuga udashize mu by'ubusutwa ibintu ndiganza nabibona stati zawe ndaziraba nkabona abana beza abana bafite none ufise amahera abana barabura abana bafite behind
Rondera amahera asha rondera amahera Cheval rondera amahera nongera amahera ntibaze bakujya umwana je nivyo nshaka kugira ntibaze bakujya umwana kugira nze ndoha umwana nshaka amahera kugira ntibaze banje umwana ntibaze bamundi ariko uno musi zoshaka kumenya Cheval amaze igihe kirekire ariko arakina ariko nta musi no murambita wumve ko utanguza urubuga rwawe ndarufise gusa jewe bivaye n'ibintu byinshi nkora nakubwiye nkora ibintu byinshi umwanya ndabona ko wongora kwezi wongora kuko ibintu mbona bimpa amafaranga menshi si bya film Reka twumvishe umusheri wawe umuzi uzokora mariage haje Cheval yifuza gukora mariage cyane uri wenyene ana yoba dumbukiyemo ko bari kunyereza woza akabwira ati Cheval anako bari kunyereza kandi uburenga ndabirimo bari kunyereza ubundi naratereye igera mu mazi ndindiriye ko ndubuza ndiko ndakarikira ndindiye mahendo nk'inoti kwanza ndagacumira kubatita okay auri hose umva ko bariko baragukarikira barakubise mwigere asigaye ko bakuduza okay abakozi basatse bariko baraduza kintu cyambere no babwira jewe cyambere dukundane ba mutima dukundane dushigikiranire sivyo wowe uri kuraraba ikiganiro urashobora gushiramo agakomanteri akajeme nyene ukatwereka nawe kubikoranye umutima mwiza urukundo nawe hirya yeje uzokora ibindi udutera kamo tuze tugushigikire muri rusange ikintu je nkunda kubwira abantu gusa urukundo niko rwa mbere ibindi navyo birakurikira yego mapenzi urukundo kabisa Yes ni Cheval kwamumenye muri filme Bisangamani turamumenya muri Mario no musari mwana w'umuji hari abana rero nabigeme baraho naye bagutwaye binzobe cubabona umwari muri filme Prayer ya Inoji undi nyene mucamubona hari bamwitarinka abo sina umukinana muri umwana wo mumuji biba bimeze gutse muri ko murakina ndi kumwe na Alvin nabajya bandi ndifuza kumenya ubuzima mubayemo Okay, tuba turi nyene mu muryango tu biba biryoshe na Alvin kubera n'amabrage yiwe aba ari menshi cyane twaca ducomekamo twese urumva hari n'igihe doza gushutinga tudashaka nuko twoheza gusa kubera tuba dufise morale nyene zibisazi hari abantu bakunze kwita Alvin ko ari umugwanyi bivanye n'ukuntu ibikorwa vyiwe ashaka kujya n'ingwanyi kabisa je ndamubona nk'ingwanyi nk'ingwanyi kandi komeye ko ndavyiyo yapfuye nahageze uno munsi kandi n'ubu akimeze na respect bro ndabikunda cyane asi jewe ikintu cera ndavugaho cera uravuga ati kirira buratu arakora ujya mu peti arakunda akazi ikintu cyose gusa comwa amafaranga muriruka naco kandi ibyo dushaka gutera imbere bro yego kwiye murakoze cyane nanje ndabashimiye Cheval reka ndagushimire rero wakoze kumpa umwanya kabisa kubera ko asanzwe abantu bita mu kabondo reka wakadogoza nubwo bugari n'inkoko tutabure Starboy tumuzimane thank you too my brother yes thank you so much Cheval kumereza no mwanya imani gwesagire cyane yari Star TV I'm Starboy the ship Mr Recorder Mr Meet Kimara Rongolo Vita ubeshi zinigana bica kuri Star TV thank you so much wese wakora dukurikirana cyangwa wamaze kora commentaire cyangwa wamaze kora share imana igwezagire cyane ubana gushikira kuko bica kuri Star TV all from Burundi East Africa ndetse no kwisi yose imana ibazagire cyane thank you so much bye